kubaramutsa mwese muriko mukurikirana mwese muriko murakurikirana BOX TV iri kumwe na Dunda Entertainment. Uno musi murabona nkuko muhabona turi kuri Entente Sportive. Kuri Entente Sportive hasanzwe hahurira abantu benshi baba bariko barakora ibintu by'ama business haba ariko baroga, haba bariko barakina imipira itandukanye. Ku mugoroba naho haba hari ababa bariko barasorora nyene banwa biryohera. Kandi hafi yaha turi hafi ya inyubako za Hotel Susedinire, naho nyene hari ibibuga by'imipira bitandukanye. Uno musi rero muri rusangi tuje kubabwira kuvyerekeranye na business. Uno musi tubabwira kuvyerekeranye na business alinye. Neza business alinye ku bantu bagiye baratera imbere muri rusangi. Mwagiye mwumva ba Elon Musk, murumva ba Alibaba. Elon Musk murazi ko ari we chef wa X. Alibaba niwo chef wa Alibaba group. Hariho n'abandi benshi rero bafise bakorera ku marezo sosiyo. Hariho witwa Facebook, hariho n'ujya wa WhatsApp. Mu Burundi hariho bakaravyo, hariho abalimitere, hariho aba payway, abo bose bakorera alinye. Reka tugaruke mu Burundi iwacu muri limitel, ariho hari nico twita limikash. Iyi limikash byagenze gute kugira ngo ishobore kuhaba? Habaye umu entrepreneur umwe ari yumvira ikibazo ca limikash. Ntivyari mpaka ngo abe ari muri limitel, oyaye, ahubwo ashobora kuba yaraje akorana na limitere kugira ngo akore icitwa limikash, kugira limikash izohore ibicisha muri limitel. Muravyumva? N'umunyamitahe, wo munyamitahe yitwa umu investisseur. Rero babantu bose dukoresha limikash, turakoresha limikash byoroshe bisanzwe naho utobukorera muri limikash babandi bitwa aba agent canke aba super agent. Igihe limikash rero itangura gukora, baravuga bati kugira ngo ushobore kuba umu super agent. Kuba umu super agent naho ni hahandi uri muri babandi badistribuwa ama mega, ama unité, ama electronique iki ukayashira bajya bato bari ku terrain. Rero niwe mu super agent. Kugira ngo ube umu super agent tugomba dufatire kuri 2016. Muri 2016 mu mwaka w'ibihumbi 2016 umenga niho limitere yatangura gukoresha ibi by'aba super agent, nimba ntihenze. Mugamenya yuko haciye imyaka 10 fatira kuri 2016, ubu tukaba tugeze muri 2026. Ico gihe muri 2016 uwitwa umu super agent muri bajya batanga ama electronique, no kuvuga nibo bishikira muri limitere bakarangura ama electronique, bakarangura byose kugira ngo babishire bajya uhora ubona bambaye amajire ku mabarabara iki, bafise aba super agent. Kugira ngo ube umu agent muri 2016 muri limitere watanga ibihumbi amajana 500, 500,000 francs y'amarundi. None wibaza nimba muri 2016 watanga 500,000 y'amarundi, wibaza ubu yuko ariko bimeze. Menya mu myaka 10 yuko ubu kugira ngo ushobore kuba umu super agent muri limitere ntibikunda. Bakubwira yuko bamaze gukwiza vyaheze bahagaritse. N'umuaja asanzwe muri limitere bajya badandariza mu mitaka ku mabarabara kugira ngo uronke carte simu y'umu agent biragorana. Tuje kubabwira rero impamvu byari bimeze gutyo. Kugira ngo ushobore kuba umu super agent muri limitere, urumva ko hasabwa 500,000 aho waba ushizemwo umutahe muri limitere. Uno musi rero tugaruke muri X paging.
Xpaging nayo ije gukora nkuko ni application yindi. Iriya ni application ya rimikaji, uno munsi haragarutse iyindi yitwa Xpaging canke Xpaging. Xpaging ni mu Congereza, Xpaging ni mu Gifaransa, mu Kirundi ntikibaho. No kuvuga rero ni Xpaging yitwa sans limite. Ntigira imbibe kubera limikashi iri mu Burundi, mugabo Xpaging iri muri kwisi yose. Ifise rero siyeje muri Malaysia, mugabo mu Burundi naho nyene irafise siyeje. Ahantu siyeje iri Xpaging ni muri Bikoro House, niho dukorera muri etage igira kane nimero 19. Iyi nayo rero ni application ije gukenera aba actionnaire canke abanyamitahe, ije gukora nyene nka kujya kwa limitere, nka kujya nyene kwa TikTok, kujya kwa X, kujya kwa Facebook, ariko yoyo nayo nyene kugira ifunguke bien irakeneye abantu bashiramwo imitahe. No mu Burundi rero yaraje irugurura, turakeneye abanyamitahe. Kubashaka gushiramo umutahe rero murumva aho muzodusanga, reka tubasubiriremo. Kugira ngo ushobore kuzana umutahe muri Xpaging, kugira ngo uzohore udandaza ibintu vyawe, ukore byose, hanyuma uhembwe buri munsi inyungu y'amahera washizemwo, udodusanga muri Bikoro House. Bikoro House nayo muraza ahantu iri just iruhande ya AST, uri ku kibuga c'umupira Intwari, ucuraba hepfo gutya, hanyuma muravyumva. Nuko rero ibindi bikurikira tuzogenda tubibabwira buke buke. Nk'akarorero, si application gusa muri Xpaging, n'akarorero muri rusangi Xpaging irafise n'izindi business, ni business zitatu. Hariho application, hakaba na business, hakaba na television. Television ni iyi turiko turakoreramwo yitwa BOX TV. BOX TV rero ugomba kuyiraba kuri YouTube, uzogenda wandike B nakaburungu O akaburungu TV. X nako X ni B akaburungu O akaburungu X akaburungu, hanyuma uce wandika tenkuru na V ntoya BOX TV. Uheje kuvyandika uce wandika sans limite, ni BOX TV sans limite, uzoca uyibona. Hanyuma urangije uce ugira s'abonner. Bikaba ngombwa yuko iyo application uzoca uyibwira n'abandi kugira bazanemwe imitahe, ntibizotwara amezi menshi kubera kwisi yose urumva bariko bararondera aba actionnaire aribo banyamitahe kugira ngo bazohore bironkera ku munsi inyungu, ico bita daily income. Kazi rero kuri BOX TV kandi no kuri Dunda Entertainment. Ciao ciao.